Mazina nitwa Irakoze Jeffrey, nahawe n'abavyeyi Irakoze Jeffrey Benedict. Muri production nkoresha Jeffrey Pro Beatmaker aka AOJ. Ibinyanyozi nabitanguye igihe kirekire gishize hafi nko muri 2020. Ya juste muri ico gihe narakunze production mais ntabwo nari bwagira imashini cyangwa se ahantu nogera pratique. Mais naragize ma recherche ndamenya amado cyangwa se navuga ama software yose ajyanye na production. Juste muri 2022 ndaronka amahirwe ndaronka imashini nayawe na grand frère wanje, ndatangura rero ndavyiga navyigiye muri media vyose. Muri media ndiga gukora photo, ku editinga, niga graphic design, niga audio production, chashika gushika ku rugezo niga na video production. Nuko mu kubitangura indoto no bafise muri kazoza, juste nashaka gukora ikintu nyene gihambaye. Novuga nko gufasha ku bantu bafite imana bagiye batandukanye, na cyane cyane ku basore baba batishoboye. Nyene gukora ikintu novuga ati distribution company yoba ifasha abasani, naho yoba ari ya label cyangwa se management ashobora kuronka audio na video. Juste ubundi nta career iba yoroshe, kuko bavuga ati abongeza bavuga ati ngo success without struggle mean nothing. So bivuze ati ivyo jewe ndabifata nk'icigo kuri jewe. Juste feedback na mando nka misi yose ndabifata kuri vyigwa, kubera hariyo n'abahanzi bamwe maze kwegera bagiye batandukanye nkavugana nabo bakanyizeza ngo tuzakorana. Ako bikarangira uko ariko Jesse vuga ati ngo no candeka gushiramo umwete tu juste kwabo ku buryo nshoboye ndafasha abandi mu bike dafise artiste mfasha muri music mu buryo nyene butoya. Je mfise tu juste nyene ngume ndi activate muri industry, muri career yanje ngume nkora. Ngerageje kuraba mu bihugu bindi mbigerageje hamwe no Burundi, production ya audio mu Burundi iri kwiragenda izamuka cyane ku rugezo rushimishije. Dufashe nka production twiringanyije hamwe na production yo muri Tanzania cyangwa se mu Rwanda. So production yo mu Burundi iri kuduga mu rugezo rushimishije cyane, na cyane mu gihe tufashe tugakompara production yo mu Rwanda no mu Burundi. Right now abarundi nabo nyene bariko barabikora neza, twinganyije dufashe tugakompara hamwe n'u Rwanda na Tanzania na Burundi mu barabikora neza mu bijyanye production, muri style z'indirimbo, mixing, just tuko turabikora neza ku rundi rugezo. Nuko kuri video turacafite feedback ikomeye kuba muri video. Just bijya bihugu nka Tanzania cyangwa u Rwanda ni bihugu bifise ama instrument, bafise ama instrument, ni bihugu sinzi ndibaza ni bihugu abantu benshi cyangwa se abantu bafite uburyo bagiye butandukanye bagerageza kwinvestisa muri music. Me hano nyene umuntu abonye ukora kuri bijyanye na production abifatamwo nk'ubusore umengo buriko, me ntibazi ko birimo amafaranga, ntibazi ko bimo inyungu. Ni nkuko nyene biragoye kubona ngaho umugwiza atunga cyangwa se umuntu afite amafaranga yiwe ko investisa muri music, ni bakeyi cyane. Ariko muri ivyo bihugu bigiye bitandukanye baragerageza abagwiza atunga bagashoramo amafaranga kugira akazi kagende neza. Mu gukora video na audio ibintu birenze cyane, na cyane nuko gusa abantu benshi biyumvira ko umuntu akora video
atoshobora gukora audio mese uko juste ni mindset yawe wenyine utegerezwa kubipanga mu mutwe wawe kuko umuntu ashoboye kurya kananwa n'amazi birakunda ya tout juste vyose ni production kandi sikuvuga ati kimwe ni electronique ikindi naco ni mécanique vyose ni electronique biroroshe cyane kubikora vyose hamwe okay mu mwanya wo kugira ama recherche nowe uitamo so first urashoboye gukora kubera nta muntu akora nijoro ivyo vya production tout juste hari amasaha ashika ukaca uvuga ati jewe amasaha si amasaha gukora audio cyangwa se video so arya amasaha yo mwijoro ni usanga kenshi abantu turiko nkaja ku mbuga bivanye naho mba cyane cyane mwijoro n'utu usanga hari network imeze neza so kenshi je mvyuka 4h du matin so muri yo 4h gushika 7h kenshi usanga ndi online ndiko ndiga ibundi buryo bushasha bugiye butandukanye biranyohera kuri jewe sinzi ku bandi abantu banyaspira bivanye n'igihugu nyabaki dufatiye ku Burundi je nta muntu jewe atanyespira umuntu wese aranyespira so kubera jewe sinavuga ngo ufite umwigisha capable ngo yanyigishije production tout juste n'umuntu yigiye kuri media kenshi muri media usanga akwigishije ni style z'ikizungu usanga bigishije ni zijyanye neza ama bongo flavor ama style nyene kubera ngaha mu gihugu nta muntu agira ama tutoriel bijanye na afro buja so tout juste jewe afro buja ndayikora kandi ndayikora neza ku rugezo rushimishije nuko nigira ku bandi bahinyanyuzi bagiye batandukanye ya tout juste indirimbo isohoye je ntegerezwa kuyumviriza nkumviriza ukuntu style imeze n'ubuhinga baba bakoresheje ya naho nyene je umuntu wese umuproducteur wese aranyespira muri video navuga nako naho nyene nuko kubera tout juste ndakunda ndumuntu nkunda kuraba ama behind the scene darama behind the scene cyane ako nuko feedback ndonka nuko usanga kenshi amakamera benshi bakoresha atandukanye nayo je nkoresha cyangwa se niyo feedback namandonka juste sino ronka lighting hiwabo comptere setting cyangwa se kala nkijya yiwabo mendagerageza nkiga ku bundi buryo nyene bugiye butandukanye ukuntu baya setting amatara ku mande bamwashira ku zigiye zitandukanye ya nuko ndiga ku umuntu wese akora video ari ku gwego mbona ko abishoboye neza ndamukurikirana nkaraba ukuntu akora bihama bikanyespira nanje bikanyongereza effort n'ubundi bumenyi target mfise y'abasani nkene gukorana nabo sinabadandugura bose novuga ati ningenda sinzi yose nk'umuproducteur wese abakeneye gukorana n'umuntu wese akora hit afite izina ya nanje nuko ya bijya higanwa Islam itegura ya nanje ndaririmba ya first kwanza ari kanshimira umuntu yavyumviri ijya ni ide nziza kubera nga hanze mwibarabara mu mihanda hari abasore benshi n'inkumi nyinshi zifite talent benshi badafite ubushobozi bwo kujya muri studio kugira amafaranga support kugira bafata impano zabo bazishyira habona so wabikoze imana ahubwo imwezagire kuko byafashije ari abasore benshi baronse akaryo ko gusohora indirimbo kugaragaza impano zabo biciye kuri ico ciyumviro cy'uwo muntu ubundi yataba ico ciyumviro gushika right now wasanga n'abantu bari mu ghetto nyene bacandika gusa imistari gaherera mu nzu ya ndoto mfise kubijanye na music industry y'u Burundi nyene kubona music yiwacu ishitse ku rundi rwego so ikintu kimbabaza ni kimwe no mu rugezo tubona ibihugu bimwe bidukikuje
biri ku rwego rushimishije birihuta cyane muri music industry zabo, ariko twebwe turacafise feedback kuntu kubera ni gake uzobona abahanzi bo mu gihugu cy'u Burundi baba nominate mu ma awards agiye atandukanye ari hanze y'igihugu. So ndakeneye kubona n'imiburiburi basi n'abasani b'igihugu cy'u Burundi babe nominate muri Grammy, muri BET, byo nezeza cyane. So ku bantu bariko barakurikirana Isana Media, so ijambo no batekerera ni rimwe gusa, icambere no gukunda ivy'iwacu, kuko hari ukuntu urungikira umuntu nka link akaca kubwira ati ngo kurahiga amafaranga ku buryo bw'iwawe. So urashobora kureka kugura iyo link me abandi bakayugura, so ayo mafaranga bayinjije n'ubundi. Gusa tugira umutima mwiza wo gufashanya, kuko nta numwe yishikanye aho yishikanye ubu atanumwe yamufashije. Si juste gusa no gufashanya, tugerageze dufate natwe twiyinspire ku bindi bihugu, turabe ko industry yacu ishika ku rundi rwego. Murakoze cyane. Yego nimwasubira kunyumvita nzoza, kandi ndiko ndapanga gukora ibintu byinshi kandi bizofasha bamwe muri generation yacu